uravye nk'ingene iri higanwa ritunganijwe uyu mwaka twagiye mu ntara ntitwafashe kumbure 18 mugabo twahereye kuri izi zitanu nkuru zigize ico no kwita nouveau découpage territorial y'u Burundi hari indinganizo nshasha y'igihugu twarabishikirije twaravuze ko uzotogwa azoronka iyo ngendeshwa ikoreshwa n'umuyaga nkuba kandi tukamuhana anamapano solaire mu Kirundi biraza kongora gato nuvuga bijye bifasha kugira ngo byakire umushwara w'izuba byongere binawushiremo muri iyo modoka aho ni kugira ngo nimba kiba ku bavyeyi canka asanzwe afise ingene yitunganije ntibizoje kuremera ingene yahora akoresha umuyaga nkuba mu bihe bisanzwe aho kandi ni mu ntumbero yuko ikibazo c'ibitoro by'ukuri kibagejeje kurengana hanyuma iyo modoka ingene ikoze ibifise ico no kwita garantie y'imyaka 25 iki kintu abantu benshi barakiganiriye ko cane kuko bavuga ati none ko murondera abantu bafite imyaka yo gufata ingingo ku buzima bwabo ariko bakiri bato mukanabasaba n'urupapuro rw'abavyeyi gwemeza ko boja muri iryo higanwa twavuze tuti mu Burundi niga kusanga umwana w'iyo myaka yibana abenshi baraca ku bavyeyi yerekana ibisabwa bitandukanye aho twavuze ko barinda kuba bafite imyaka iri hagati y'imyaka 18 na 24 aho bashobora kuba bafite uburebure butari munsi y'imetero 159 turababwira yuko mu gikiriza barinda kuba bafise hagati y'isantimetero 70 gushika kuri 90 mu nda isantimetero 60 gushika kuri 75 ko baba bashobora kuvuga indimi zine arizo zizokoreshwa muri iri higanwa porte parole yarasanzwe bikurikirana muri kiye niwe azotanga izo nyigisho turafise umukamakare ujya kwa Miganda nawe nyene arafise ivyo bintu arabizi cane nitwigeze turondera abantu novuga ngo babimenye uno munsi twagiye kurondera babandi bakera tuzotumbera ba patiri ntabona tuzotumbera babandi nyene tuzi ko bafise ubumenyi turafise professeur bukuru Denis muri kaminuza y'u Burundi nukuvuga ngo nabantu baminuje muhinga cane muri ivyo bintu iyo ubonye umwana iyo ubonye ibintu bica mu maso amafoto menshi y'umwana wawe abantu bose bakurungikira hagiye uvuga uti mbega bashayo yari bwagere abavyeyi bamana impungenge bashuye umwana yari bwagere ko bamubwira ko ari mwiza ko mbona sigaye yifata ko mbona asigaye ahagarara ukuntu turavye ibihari mu rwaruka rw'u Burundi no munsi hari abantu bakunda inzira zoroshe muri abo bakunda inzira zoroshe harimo n'abigeme b'abarundikazi nukuri jewe ndasaba ko umwe wese yoshiramwe inguvu muri kazoza kiwe akakiyumvira kare hariho no gushikana uno musi atariyumvira ico azobejo twakira umutumire nawe subune nababwiye ko ari uhagarariye nubwa ishira hamwe ritunganya higanwa Miss Burundi ishira hamwe ingo rikaba rero rirongowe n'umupfasoni Rosaline Kamariza niwe hano mu kiganiro kugira ngo duze tuyage muno mwanya tugiye kumarana tubaha ikaze mupfasoni tunabifurize kandi n'umwaka mwiza ngira ni ryambere dusangiye ikiganiro ko bivuze niryo ryambere dusubiye kubonana twarabonanye mu mwaka uheze kandi niteka ntangere kwa matuza nga birasangira ikiyago murakoze cyane kuvuga rero nari mpeje kuvuga nti mbega ihiganwa Miss Burundi riko riratunganywa riramaze igihe ritunganywa twaragiye turumva ritunganywa twaragiye turabona baritowemwo mugabo kandi abantu bakibaza bati tubwire akamaro karyo uno munsi koba arakahe ku muntu kumuri ataco yabizi ko mufasoni Rosaline Kamariza murakoze kuri ico kibazo akamaro ka kihiganwa Miss Burundi mu bihugu bitandukanye nakaryo keza ko kugira ngo bashire imbere uruhara rw'umukenyezi kumwigeme w'ico gihugu aserukira mu iterambere ry'ico gihugu harona kandi akabijya kuko niko kanya keza kugira ngo barati ivyiza ico gihugu gifise kumbure gishobora kuratira ibindi bihugu rero natwe tudasigaye inyuma Burundi bwaratunganyije amahiganwa atandukanye n'ubu bukiriko kandi kagiye haraboneka ibikorwa
ibikorwa bitandukanye kuko n'amashirahamwe aravyitabira kanatsinda igikorwa igihugu kirinze gishiramwo ivyiyumviro kikavuga ati iki gikorwa turagihagarariye nikiba ari ico gupfa ubusa kiba gifitiye akamaro igihugu ni igikorwa cy'igihugu kikorwa ku rwego bw'igihugu umuntu ashaka kwimbira ati mbega biherera hehe ico gikorwa ni gikorwa gihagarariye na ministère mu vyo ijejwe harimwo ivy'ingenzi rero kubera ko nico gisata cerekana vy'ukuri ubwiza bw'u Burundi ariko barafatanya ngira ngo nabo twokwita bikorera utwabo kuko ari busanga kenshi baba bafise ubuhinga butandukanye mu gutegura ibikorwa nk'ibi bagashiramwo ubumenyi bwose bafise kugira ngo kibe igikorwa gitera iteka igihugu ikindi naco nuko baba bashaka gushigikira umwigeme wo mu Burundi kazi ni kuvuga ngo barakorana ico no kwita ama administration locale kugira ngo bagerageze kwegeranya urwaruka rwose rushoboka rw'abigeme bafise ingabire zitandukanye mu bisata bitandukanye kugira baze guhiganwa baronka ayo mahirwe yo guherekezwa mu migambi yabo bongere bashikane kure ishusho ry'igihugu ryiza hariho cagura guhera nuvuga ku mutumba amagusha ku ikomine gushika kuva ku ikomine gushika ku ntara kuva ku ntara gushika ku rwego rw'igihugu iyo bari bishoboka ngo hari ibihugu babikora gutyo mugabo natwe nibazwa toza tukabishikako uravye nk'ingene iri higanwa ritunganijwe uyu mwaka twagiye mu ntara ntitwafashe kumbure 18 mugabo twahereye kuri izi zitanu nkuru zigize ico no kwita nouveau découpage territorial y'u Burundi hari indinganizo nshasha y'igihugu idushira mu ntara zitanu Gitega Bujumbura Buhumuza Butanyerera na Burunga niho twahereye rero tukabatumirira ngo biyandikishe nibaza ngo nikindi kizotuma vyoroha nuko twashimye gukorana ni banki bankubu kuko ifite amashami mu gihugu cose hamwe tuvuga tuti nukuri ntihagire umwigeme yiyumvira canke yipfuza kwiyandikisha muri iryo higanwa aguma yibaza ko ico gikorwa cagenewe abanyabujumbura kuko hatogwa Miss Burundi ntiyatogwa Miss Bujumbura rero bose barahamagariwe kugira ngo biyandikishe ibisabwa birashoboka birumvikana nibaze baje hamwe n'abandi aho kajambo Miss kari mu rurimi rw'icongereza muri make gasigurike Miss nibaza ngo aguma ari umukobwa sivyo numwigeme ngira ngo twamita umwigeme mu Burundi kazi tugiye kubigira gutyo nibaza ngo kubera ko gakoreshwa ku isi yose niko kamutuma ashobora mu gifaransa bavita kwipositiona kuko tugiye kumuvuga mu Kirundi kumbure mu mahanga bavuga ati iryo higanwa ntajyo twumva ntajyo tuzi muga ku rwego rw'isi yose iryo higanwa ryitwa Miss w'igihugu bariko barakoreramo hagaca bava ngaho bakaja kuri Miss East Africa Miss wakarere bikagushika kuri Miss w'isi yose yego mugabo kandi hari abatogwa bitwa Miss Ingoma Miss Populaire Miss nibiki nico kimwe birasa uburemere ni bumwe canke kumbure haba hariho ihangiro kanaka oya uburemere si bumwe kuko hariho ubutogwa umwigeme muserukizi wo Burundi bwose abumwe agacagira ivyegera bibiri ca mbere ni ca kabiri rero bivanye n'amahiganwa n'ingene bitunganije baragenda barongeramwe abandi hari gihe usangwa uwakunzwe gusumba abandi atari wagize amahirwe yo kuba uwa mbere muri bose niho waca haza Miss Popularity ngira ngo ubona kwita umwigeme yakunzwe bashigikiye bashimye yakunzwe na benshi niwe Miss Populaire rero ico twongeyemo muri higanwa ry'uyu mwaka nuko twongeyemo Miss Development kuko turi mu mugambi wa 2040-2060 aho tushaka yuko mu 2040 tuba igihugu cifashe mu 2060 igihugu giteye imbere rero ntitwosiga inyuma iterambere nico gituma twashimye ko nuwo azoba yahiza abandi mu migambi nawe azoshimirwa bikwiriye ni higanwa ko muri byo rizoba mu nyuma ijya Miss Burundi ko muri ngana ryo muzona hera ko mu gutunganya mahiganwa nyene y'uno munsi rigeze hehe mwatanguriye hehe intambwe igezwe kuno munsi neye yego ico mbere twakoze nuko tumaze gutega iteka n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ingenzi bakavuga bati turavye abatanze amadosiye ni mwebwe mubereye gutegura iryo higanwa twarakoze ikiganiro dutuma ko abamenyesha amakuru kugira tumenyeshe intumbero twihaye mu kugira dushireho ico dutegure iryo higanwa
twaravuze tuti dusanzwe turishira hamwe ry'abakenyezi gufasha rero batonyi bacu ngo bagire intambwe bateye kandi biteze imbere bateze imbere igihugu banakimenyekanishe mu makungu biri mu byo dutegerezwa gukora no mu bikorwa byacu bya minsi yose rero reka tubashigikire reka tubereke inzira tunabafashe kugira ngo burya turavye amahiganwa yagiye rakurikirana haragiyemo inguvu nyinshi mu kwigisha umwigeme ingene yotunganya umugambi ariko twebwe kubera ko tumaze kubona byinshi bitandukanye bivanye n'ibiganiro dutegura twarabonye ko umukenyezi kugira atera imbere by'ukuri agira ico aterereye mu iterambere ry'igihugu ntibihagaze ku mugambi gusa n'amagara meza arakenewe n'ingene atunganya imvyaro birakenewe tumwigisha impande zose ziwe akeneye kugira ngo ashobore gutera imbere rero twarakoze ikiganiro turamenyesha ingene ibikorwa bizokurikirana ico tuzohagarara ko cane haba mu nyigisho tuzobaha haba mu kubakundisha igihugu haba mu kwigisha akaranga k'ikirundi kubigisha ingene umukenyezi yamye ari intwari kuva muri kahise kuri basogokuru bacu gushika no munsi akiri karerekana ubutwari haba mu gutunganya ivy'urugo haba mu gutunganya imigambi kandi yuko ashobora kuba umuserukizi mwiza ageze no mu mahanga ayaga neza Burundi twarerekanye ibikorwa bitandukanye ingene bizogenda duhereye mu ntara hagati duca turavuga yuko bidatevye mu kwezi kwa mbere tuzokwerekana ikirangaminsi turaheza turagishira habona tumaze gusinya amasezerano n'ubushikiranganje turagishira habona kuva itariki 20 gushika itariki 20 z'ukwa mbere gushika itariki 15 z'ukwa kabiri turavuga ko abantu bazoba bariko bariyandikisha bakadepoza amadosiye yabo mu ma agence yose ya Bankobu mu mashami ya Bankobu yose mu gihugu cose canke aho dufite icicaro gikuru ca Ingo muri quartier asiatique turaheza turerekana n'ibisabwa ibisabwa bitandukanye aho twavuze ko barinda kuba bafite imyaka iri hagati y'imyaka 18 na 24 aho bashobora kuba bafite uburebure butari munsi y'imetero 159 turababwira yuko mu gikiriza barinda kuba bafise hagati y'isantimetero 70 gushika kuri 90 mu nda isantimetero 60 gushika kuri 75 ko baba bashobora kuvuga indimi zine arizo zizokoreshwa muri iri higanwa arico gifaransa ikirundi icongereza n'igiswahili kuko no mwishuri basanzwe bavyiga ariko kandi ni kugira ngo amashusho yose azofatwa akwiragizwe ku isi yose dushobore kwerekana by'ukuri ko Uburundi bufise aho bwavuye naho bugeze no munsi naho bwimirije kuja ni kugira rero bishobore gukunda ko abantu batahura ivyo bikorwa vyabo ikindi naco tubasaba nuko kumbure madame Rosamu Kiringaho twumvise ivyo bisabwa numvumenga yitwa umwigeme wese atarubaka ama kandi aje kuva arenze imyaka 24 mugaba atarubaka muga kandi mukavuga muti turonde nuko bakoca 8 gushika ku 24 hanyuma twumvise bya bice by'umubiri muraba ubwo abaho badafise mwene ivyo bice by'umubiri bimeze gutyo mwifuza kubakumira kandi nabari abige mu bandi oya iciza nuko ayo mahiganwa kubisanzwe navuze ko atari higanwa yanditse mu Burundi gusa ni higanwa bigenze neza aja guhiganwa n'abandi mu bindi bihugu rero kugira ngo tumutegurire kuzovamwo ataranahiganwa n'abandi kuko hariho ibisabwa mu makungu mu bindi bihugu no kwisi yose bivanye naho twifuza ko azogera rero ntitwomubohera aha ngo tuvuge ngo tumuboheye mu Burundi gusa kandi tumushaka ari muserukizi nibaza ngo kandi ciza nuko hasigaye hariho ama competition atandukanye muramaze kubona ko harabagira ama competition y'abamisi banini kugira ngo berekane ko subumuga ariko hari ukuntu uteye birafise competition yavyo hakaba nibisabwa kugira ngo mugende muri ayo mahiganwa kumbure y'isi yose yego murakoze cyane wari ugifite ijambo yego cyane nariko ndavuga ivyo bisabwa kugira ngo umuntu yumve dossier y'ingene yo bimeze n'ingene nawe ubwiwe yo bameze turabasaba karanga muntu ifotokopi ya karanga muntu tukabasaba urupapuro rwemeza yo mwidondoro ruva muri commune tukabasaba amafoto passport abiri tukabasaba ruhusha rw'abavyeyi iki kintu abantu benshi barakiganiriye ko cyane kuko bavuga ati none ko murondera abantu bafite imyaka yo gufata ingingo ku buzima bwabo ariko bakiri bato mukanabasaba n'urupapuro rw'abavyeyi rwemeza ko boja muri iryo higanwa twavuze tuti mu Burundi niga kusanga umwana w'iyo myaka yibako yibana abenshi baraca bakubavyeyi rero ugasanga iyo twese turi muntu
ntumbero yo kubarera neza mu kubaherekeza mu migambi rero iyo bikoze ukabikora biciye kubiri n'ivyifuzo vy'umuvyeyi hari gihe usanga muri ko muragira igihushanyo kurera no kubasamburirako bigaca bibagora ingene babafata mu minsi kurikira inyuma y'iryo higano rero twashimye kujana twese nk'abarezi nk'abavyeyi nk'abashaka kunganira kuko igihugu nikiri ngango gisambura kiri ngango cubake giteza imbere umwigeme w'umurundi kazi naho twifuje tutireka nabo tubashiremwe babone ko uruhara rwabo tutarukengereye ahubwo dushaka gufashanya ngo uyu mwana wabo ashobore gutera imbere ego nivyo hanyuma itariki 15 zirenze z'ukwa kabiri tuzoheza twegeranye abiyandikishije bose tubashira habona kugira ngo nuwobona dossier witashitse atubwira ati burya nari nayitanze mugabo ntiyashika tuzobaye ikiringo c'iminsi 3 cyo kwishuza dukurikirana ayo amadossier yagiye hama tuyatore hanyuma itariki 24 z'ukwa kabiri itariki 26 itariki 28 itariki 1 y'ukwa gatatu n'iya kabiri y'ukwa gatatu tuzoba turi muri za ntara zitanu bariko baragira ikintu bita ama audition ni kugira ngo abiyandikishije bashobore gushika imbere ya kakagwi jury mu Kirundi bahita umugutungana oya hari umugwijejwe kuraba neza ko ivyo bisabwa vyakurikijwe bumviriza imigambi igice c'ivyiyumviro vyabo kugira ngo bumve ko twobagumana canke twogumana abakenewe kuko turafise igiharuro ntarengwa tuzoba turiko turakurikirana rero bahejeje gutogwa abazobandanya higanwa ni babandanya muri quart de finale bazoheza baja habona twerekana amasanamu yabo twerekana bemeye kubandanya nabo vyakunze duce tubandanyiriza ko tutatugira ico bita quart de finale bavuga ngo ni igice ca kane gishiri ca mbere ca nyuma gishiri ca nyuma ego hanyuma tuzoyitangura iyo quart de finale izotangura itariki 8 ku munsi mukuru w'abakenyezi twifuje ko ibintu byose dukora bigira insiguro kuri uwo munsi mukuru w'abakenyezi mu ntara ya Gitega turifuza ko ariho quart de finale ya mbere yotangurira igareza ibujumbura itariki 5 z'ukwa kane twaciye muri za ntara zose kwari 5 bazogenda barerekana ivyo bashoboye tuzokorana n'imigwi ndagakaranga y'izo ntara kugira ngo twerekane izo ntambo zitandukanye n'ubwo bumenyi buri mu gihugu tuzokorana n'abartiste bagende baririmbire mu ntara zabo barabakumbuye twerekane ibintu bitandukanye twerekeze uyo mwigeme dukorane n'abanyamideri baho twerekane ko vy'ukuri ubuhinga ntiburi bujumbura gusa ubuhinga buri mu gihugu cose ugwaruka rwo Burundi ruriteguye kandi kiryoshe nuko abariko batunganya ibi bintu 90% n'abakenyezi no kuvuga ngo bahagurutse kugira ngo bashigikire abandi batonyi babo tukaba rero kandi dushigikirwa ngira ngo n'amashirahamwe atandukanye y'ugwaruka kuko twavuze tuti ibi bikorwa n'ivyo gwaruka ubuhinga n'ubwo gwaruka ubumenyi n'ubwo gwaruka ivyo tugira dukoresha no kwerekana ko Burundi burafise kazoza nico twashatse gushira imbere cyane bari mu myaka mike cyane nimwagera kubabona ku masanamu muzotangara cyane bari mu myaka mike mbere mu byo musaba mwaravuze yuko wiyandikisha ashobora kuba afise umuvyeyi avuka muri iyo ntara muri abo bana 10 guhera ku myaka 18 gushika ku 24 muri ko muravuga abo bana basha kuba batazwe muri izo ntara ziwabo by'ukuri muvuga muti tuzatubaherekeje ahi wabo ariko ntibabazi nabakuri Bujumbura nivyo n'abaserukira mwe n'izo ntara ije kuba kiroroshe ubwo ntibazo basana bagiye kuramukanya kugira ngo izo ntara barazwe erega nivyo birimwe gutembera Burundi ntivyari bibi umurundi kugira amenyi wabo najyo bizari terambere tuzanye kuko hako bokwiyugaranira Bujumbura kandi bakomoka mu cankuzo reka tuje kubereka cankuzo bayibona iryoshe bayibona itamba bayibona iryohewe bahakumbura bazohore basubirayo n'inyuma bazohore basubirayo n'inyuma yacu kijyanye n'udukunda Burundi muvuze ko turiko tuyaga kuvyerekeye ihiganwa ry'igihugu higanwa Miss Burundi ryo mu mwaka wa 2025 mugabo kandi 2024 byarabaye 2023 byarabaye 2020 n'imyaka y'imbere mugabo abaje baratogwa harabo tutabona mbega baja he Madame Hosa abaje baratogwa baja mu migambi bafise imigambi ariko batunganya ahubwo nibaza ngo abamenyesha makuru turarambikwa hari gihe tutaguma tubakurikirana ugasanga nabo bagiye baratakara muri ivyo bikorwa vyabo ntibashoboye kuja habona ngo baguma bavuga ati burya umusaruro ugeza mugabo nk'ababakurikiranye nk'ababaterereye nibaza ngo baramenya aho bageze hanyuma harabaja gusuma ubwenge mu mahanga ivyo ntawo bibabuza igikuru nuko bagumana agatima ku Burundi rero nibaza ngo abantu naboshwe
kwiragira baramaze gushika kure harabagiye hanze harabakiri ngaha bakibarangura imirimo mu byo tuzokora tuzogenda turabagarukana kugira baze guha impanuro abazoba bari mu ma bootcamp ivyo no kwita imwiherero kugira babone ko babacira agace ivyo baciyemwo babigishe ivyo babonye kugira ngo nimbara amakosa baguyemo ntibaze bayagwemwo bace batera intambwe isumbiye bateye ego kijanye n'udukunda Burundi mu kubukunda mumbize ko tubukundisha n'ababwo hariho gwaruka ruritegurira kuja kwitoza muri gihiganwa Miss Burundi mumbize ko benshi muri go bazoba bavuka mu ntara zo hagati mu gihugu hama hazoba igihe cyo kubatembereza baje kuraba intara zabo bajana n'abaherekeza muri bamwe baririmba bamwe bafise tuginegene dutandukanye indirimbo ndangakaranga z'igihugu c'u Burundi ni byinshi turiko turayaga muri kino kiganiro cacu n'umutumire wacu Hosaline Kamariza arongoye ishirahamwe Ingo ari naryo ririko riratunganya ihiganwa Miss Burundi ariko kandi umuntu ashaka kwibaza ati mbega by'ukuri tugarutse muri ka kamaro kiri higanwa tukanoganze akamaro nakuri higanwa by'ukuri rirafise akamaro canke ko kuva na kera bavuga ko ubwiza umuntu niyo bamubwiye umuntu ari ni mwiza ashaka kwishima mu mico y'abarundi niko shanze kuvuga ubwo ntituzosanga turiko turasa n'abatitura ko muri iyo mico bukebuke oya si natwe ico turiko turahindura nuko turabakenyeza kubwirwa ngo uri mwiza twasanze bimimara igihe gito rero dushaka kubereka ko kuba mwiza ni vyiza kugira umugambi bigasombereza kugira ico uterereye mu iterambere ryawe n'iry'igihugu n'iry'umuryango bikarenza rero nababwiye yuko tuzobigisha hari iminsi y'imyiherero uko kuntu bagenda navuze ngo quart de finale hari umunsi w'ihigana ariko hari iminsi ne bazoba bari mu mwiherero biga ico tuzobigisha kutambuka bagororotse tuzobigisha kuja mu bantu kuko umukenyezi w'umurundi kazi bamubwiye ko ari uwo kwinyegeza nuwo kuja kure abantu batamubona ariko dushaka seruke mu bandi kandi aserukana ijambo niyavuga avuga ibintu bizima bifise ubwenge ivyo navyo nivyo umuntu yiga rero turafise abantu bazobigisha kuvuga umugambi neza kuwigisha neza kuwutahuza abandi ngo bawuguherekeze uyo mugambi nawo nuko vyarira umusaruro ugutunge ivyo ntibigira umuntu adafise igihagararo urinda kuba uzi ivyo mukamenya n'ico urinda kwirinda amagara meza imbere ya vyose gutunganya ivy'urugo gutunganya ngira ngo ivy'imvyaro kuko turabangamirwa urumva uyo mukenyezi yateguwe gutyo ntaba akiri umukenyezi mwiza gusa canke umwigeme mwiza abari tuko tumutegurira kuba imboneza mu bakenyezi hamarera cahaguruka je guserukira Burundi mu makungu ubwa bwiza butuma abantu bose bahindukira kumuraba baje kumuraba agaca avuga ijambo rifashe ijambo ribanyura ijambo ribakundisha Burundi urumva ko harimo akabijya si ubwiza gusa ari karadandaza kandi imyaka izote birenge agera 45 aho bwa bwiza butazoba busa agaciro gakomeye cyane buzoba busa n'uko burahera ariko caciyumviro yashikiriza bazokama bamwibukira ati cagiye muri ya forum y'abakenyezi yaravuze ijambo ico nico rero dushaka kubashira mu cyane narugero ruguri mu bambika ntigo ntiruzosaza zokuma kwibuka muravyumva namwe azoguma yuka ko hari umunsi yabaye uw'agaciro imbere y'abandi kandi mu Burundi bwose twifuje ko haja kubamwo umwe mu bagiye muri iryo higanwa ariko ntibyakunze kukanyuma yari kuba yariko aragutusangiza intahe ariko muri hazogera igihe mbega Madame Hosa bajya abantu bariko muri iryo higanwa bitwa abantu basanzwe muri iki gihe c'ihiganwa canke baba ari abantu badasanzwe je nibaza ko ntibaba abantu basanzwe kuko nababwiye ko abariho baba bari muri benshi bakanatogwa iyo ukugenda uratera imbere bagenda baravuga ati wewe sigara mwebwe mwananiwe wewe sigara n'uburi umuntu asanzwe uburi umuntu w'umuhizi n'abahizi kazi rero turiko turategura kandi niko tuzobafata tuzobereka ko bafisa ko gaciro tuzobaherekeza mu mpande zose nkuko nabivuze biyumve bumve ko bafite ijambo bafite n'igihagararo urumva abantu basanzwe by'ukuri kandi uravye turamaze kuronka abantu benshi bashaka kubashigikira
paeje turi nyuma BDF turi nyuma bije turi nyuma n'abandi bose batandukanye bashaka bavuga ati uyu nimba ari ndabemera kwiyandikisha turi ngango tubafashe rero nta kuntu abantu bohebe ibikorwa byabo bya misi yose uko bingana baje gushigikira urwo rwaruka rw'abigeme b'abarundi kazi ngo have bitwa abasanzwe n'abadasanzwe uko twabashize imbere ngo babimboneza mu bandi yego neza cyane iyo hageze ko mu bashira ku ntambwe zigana irangiza ry'iryo higanwa urabona ko umenga n'abantu by'ukuri boguma muri ambalage boguma ahantu simvuga kwinyegeza mugabo ahantu nyene hararengana abantu bose n'abantu by'ukuri nko bivuze baba badasanzwe ubwo ikibano coco kibakira gute ububwira ngo urinde urongora ishira hamwe ritunganya iryo higanwa no kubagira baba hafi ugiye urabona ibikorwa byabo bajya abantu mu kibano bafatwa gute abari mu higanwa nibaza ngo ikibano kiguma kibahanze amaso kivuga kiti ntavemo nitwe dushaka ko ngira ngo rujya rugori rutaha iwacu ariko bose ntibashobora kurutahana umugabo baguma bamushinze ijisho kuko bavuga ati tuzovuga tuti twatahanye Miss Populaire twatahanye Miss Development turafise ico twatahanye rero hejuru y'ivyo murazi ko amahiganwa bahatogwa bake muga ntibisigura ko imigambi yose itari myiza rero ico twashize imbere twebwe nuko mu gice ca kabiri gishira icanyuma bazoronka amasertifika ngira ngo impapuro zemeza ubumenyi bahakuye izo mpapuro zizoba zishobora kubafasha kugira ngo bashobore guherekezwa na paeje bashobore guherekezwa n'abandi bantu batandukanye bafasha ugwaruka mu migambi y'iterambere no kuvuga ngo naho bazoviramwe muri demi finale ntibazoba bagiye gutyo bazoba bahakuye ubumenyi bwinshi butandukanye n'impapuro zemeza yuko ivyo bikorwa babironse ubwo bumenyi baburonse bace bashobora no kuronka sinzi ko noviti biraka mugabo ayo mashira hamwe atandukanye azoba yabafashije azoza arabizera bahe ivyo ibikorwa bakora urumva duharura kuyo muntu turiko tumuha ibikenewe kugira ngo yaba kuba abandanya herekezwa n'ishirahamwe itunganya Miss Burundi yaba kwasigara abandanya yifashisha ubundi buryo butandukanye agira ikintu agenda atwaye ashira muri CV uko biri kose uko bazoza siko bazosubira inyuma uyu mwaka mwararondeye nuvuga gushiraho abavyeyi muri abasosiya muri iki gikorwa umengo mu myaka iheze siko byaro bigenda mwasanze harimo agahaze mu gihe abavyeyi batarimwo ubunye barimwo kiviziyongera n'igiki iciyongera nuko turiko turabahimiriza kuko iyo ibintu bitasiguwe neza abavyeyi babitahura gutandukanya imyaka simwe iyo ubonye umwana iyo ubonye ibintu bica mu maso amafoto menshi y'umwana wawe abantu bose bakurungikira hagiye uvuga uti mbega bashayo yari bwagere abavyeyi bamana impungenge bashuye umwana yari bwagere ko bamubwira ko ari mwiza ko mbona asigaye yifata ukuntu ko mbona asigaye hagarara ukuntu sinibaza ko ariyo message dushaka gutanga abo bavyeyi dushaka kubereka ko aho hantu ntahigira kumenya ko ari mwiza canke kwifata nk'umuntu mwiza ahubwo ahigira vyinshi ahigira kubana n'abandi gusabikanya n'abandi akahakura n'ubwo bumenyi bwose twashize imbere kugira ngo agenda afise ico atwaye muhira kandi n'ibintu kubisanzwe birondeye ari wenyene byo mutwaye amahera menshi cane ariko tubimuhaye ku rwego rw'igihugu n'urumva no kumufasha no gutahura ko uyo mwana aje gufashwa mu bandi ikindi naco twifuje nuko tubereka ko iyo umwana wa muresa akaja mwihiganwa abantu bakamwizera amashira hamwe atandukanye akamushiramwe uburyo ati uyu mwana turamubona ko afise kazoza umugambi turawushimye bagashiramwe uburyo biragoye gutahura ingene aheza kuronka rujya rugori iminsi ibiri gahera bagaca bamutwara mu bindi bikorwa abavyeyi bashimye ko atabandanya uyo mugambi ahubwo nagende hanze mu bindi bikorwa uca usanga womenga mwakoreye zabera uyu mwana mwamushizemo ingufu nyinshi amashirahamwe yaramwizeye none aciye vyose atahasi aragiye rero akenshi bisigura ko abavyeyi ntibigeze bamenya ico mubashaka ko abana babo ibintu rero abagiye inama ngira ngo bagira n'ingingo baca bagira n'Imana murafashanya mukavuga muti niyamara gutogwa muduha uyu mwaka tumuherekeze uyo mugamba ushire mu ngiro niyashaka kuja kungura ubumenyi mu minsi iri imbere abandanye kuko asiga ivyo bintu biriko birateza imbere igihugu bifasha abandi hama akagaruka aje ari umuntu ngira ngo wo mu expert muri ya domaine nyene yatangura niko imisanzo vyotunganijwe naho rero tuvuga tuti abavyeyi barafise uruhara bega muraronka kaje kugira ngo kumbura umengo nimba nibuka mwavuze ko ikiringo
mwamaze kubitanga cingine baza kwiyandikisha muramaze kuronka kanya kugira ngo muheze muvugane nabo bavyeyi babo canke n'ivyo mutekanye urumva kubera ko uwiyandikisha utamutora hari ubwo nyene kandi akaba ari mu gihugu cose tugwiza ibiganiro nkuko mwadutumiye nukuri turatumirira abavyeyi kureka abana biyandikisha aho bagiye ni heza bagiye gusanga bakuru babo ntaco bazoba kuko tuzoba tubabona noneho n'igihugu kibahanze amaso ntaco bagiye kuba nukuri barashigikiwe bazofatwa kujya nyene bafatwa mu muhira ni haba n'akarusho kaboneke ariko baje kungura ubumenyi kandi ku rwego rw'igihugu turahamagarira abantu bose batandukanye babona ko bafise yaba ari abana canke abakuzina canke abo babona bari mu runganwe rwabo turiko turasaba ngo biyandikishe ko bo kwiyandikisha turiko tugwiza ibiganiro ku maradi atandukanye kandi n'ukuri turashima intererano y'amaradi kuko bariko barabishira muri shaka ryinshi ariko gushaka nuko umuntu yego gushaka nuko umuntu hanyuma kumbure hari habibaza bati uzoshika muri demi-finale ashaka kuzoba afite uburenganzira n'ibyo kuja muri finale yumvikana byo ngabo kandi uzoshika muri finale atekanizwa iki uzoshika muri finale navuze ko kugira ngo deja abahejeje demi-finale n'ahatoba muri batanu bazotoga afite amasertifika murindiriye ashobora kubashika kuri 4 canke 5 urumva ko ntagiye gutyo uharura ibintu byose twagiye turamuha kuva mu ntango gihiganwa gushika uno munsi uca ubona ko twara mu gifaransa bavuga ko investisa mu muntu twaramushizemo vyinshi kandi twimwizeye ko azobandanya umutahe ukwiriye twarawushizemo asiga kama ikindi naco bagumana nuko tuguma turaho nka bakuru babo arashobora kuvuga ati burya wa mugambi nahavuye ngenda nsanga no utangura ugeze ngaha ibikorwa vyiwe ashoboye kuzaratungikira amafoto ingene ari karatera imbere tugenda tubishira kuri zambuga nyene za Miss Burundi ni za Ingomag kugira ngo twerekane vy'ukuri ko abakenyezi baticaye abigeme Burundi kazi Burundi baticaye bica bimuha intege kugira ngo ibikorwa rikakorera hari ya ruguru canke mu ngambwe gisagara ca Bujumbura bimenyekane ntabura abandi baza kumwunganira iyi migambi niyo mwavuze kumbure muri abandi bazoba bashoboye gushika kumbure muri quart de finale bagaca babaye eliminer canke bakavamwo abafite imigambi aba rero nibo muvuga muti imigambi yanyu irashaka gushimwa n'abandi mu yandi mashirahamwe kubera twashize ahabona niyo migambi twayishira ahabona no kuvuga ngo ntiyazo Burundi aza kubafasha kandi ikintu cyose tuzoba dushoboye kubashigikiramo tuzogikora kugira ngo nabo nyene bagire aho bashitse navuze ko ihiganwa riguma rihiganwa abavamwo suko imigambi itari myiza nuko kumbure batashoboye kwisigura neza canke bitakunze canke habonetse ufise umugambi mwiza gusumba yego akabijya nabo bo muri demi finale binjira muri finale bazoba bafise ayo ma certificat izo mpapuro zemeza ubumenyi bahawe ariko abo bandi nabo bashoboye kubandanya bavyiga ko ivyo bikorwa vyabo bakanatwitura ntituzobura ingene tubafasha ni Hosaline Kamariza arongo ishiramwe ingo risanzwe ririko riratunganya akora itunganya higanwa Miss Burundi 2025 muri komora kwikihano kuri radio Irebe FM rika tubanze tumira amategato mu kugaruka mu kubandanya kino kiyago cacu nizera yuko mubana ya mukitayemo aho muri hose twumvikanira kuri megahertz 91 n'ibice 4 kuri wezatu ni kuri internet muratwumva wezitata akaburungu Irebe FM akaburungu.com turi kandi no kuri Facebook mwandika Irebe FM 91 n'ibice 4 kiganiro ni Aimé Richard niyo nkuru ndakiremesheje turazi ko hari abavyeyi bamwe kenshi usanga bariko baraba intambamyi ku ngabire canke mbere ku matana y'abana babo ugasanga ko muri uwo mwana arakuye mu mporero kubera umuvyeyi atabitahura ibintu bizoheza bibi intambamye ku mwana yarafise iyo migambi mugabo kandi yarakeneye kugira novuga kuja mu bandi agaheza agaseruka igihugu naho nyene kandi yiserukiye aserukanye n'umugambi wiwe nibaza ngo ibiganiro tugenda turagira duhimiriza abavyeyi bizote babibahindura burya abavyeyi barakenera ko umuntu abatahuza ni gake umuvyeyi abintambamye yatahuye abanza kumva akamaro bigufitiye kuko ntiyaba ari ukwanka navuze ko si ukwanka kubera kwanka ni impungenge ni kwibaza ko uyo mwana mbega ivyo bintu agiyemwo mbega nzomushobora niyagaruka bizogenda gute ariko umweretse ko ariyo nzira
ya hafi kandi ishoboka umuntu ashigikiwe kuva mu ntango gushika ashinga umugambi wiwe sinibaza ko ari umuvyeyi yovyankuye nawe umuvyeyi w'ikigaba ntashobora kubura mu gihe yobaho twizera ko uko imyaka igendera kurikirana azoteba nawe akajijuka akareka umwana agatera imbere ariko kandi naho yoba ikinani akanka gose je n'ukuri nta muntu wo guheba baho hazoboneka izindi nzira kumbure kazoza kawe ntikazoca muri Miss Burundi muga kazoca handi uyo mwana azoteba yigenge yego murakoze cyane hama kandi turumva ko muri abo muba muriko muraherekeza mu kwitoza mbere kugira ngo bashike kuri iyo ntambwe y'ikuba umwigeme mwiza w'akarorero mu bandi harimo abana b'imyaka 18 aba benshi usanga baba bakiri ku ntebe y'ishure hari habo usanga ko muri amaze gutangura kaminuza cyo kimwe naho usanga hari abamazi abakiri mu mashuri yisumbuye ubwo umunsi yatowe akaba uwo mwigeme mwiza w'akarorero mu Burundi bizomwohera kubandanya ntazogira kimwe twita complexe amaze gushika kwicura aho yahora murafise ingene muzomuherekeza canke murafise ingene mwabateguye mubandanye no mubategura abazoba bari mu mashuri musanzwe ntituzoyabahebesha kuko turabasaba urupapuro rwemeza yuko bahejeje école secondaire ishuri ryisumbuye urumva abo bakiri muri secondaire ntidushobora kuko bo bategerezwa gutonda minsi yose abo onye nta muntu azobasaba ngo baze kwitoza kuko nibisabwa haraburamwo kimwe hariho diplome badafise mugabo batanguye kaminuza uravye ingene twatunganije ikiranga minsi tubafatira iminsi mike kandi mu mpera zindwi nukuvuga ngo hari ivyigwa ntituzobibabuza ariko tuzobasaba uruhusha ku mashuri yabo rubatuma hari iminsi baza baratanga mike kugira ngo bashobore kungura ubwo bumenyi bidasigura ko duhejeje kureka ko tuzobazokiga mu gitondo ku mugoro après midi donc masaha y'inyuma ya saa sita baronka imyimenyerezo itandukanye ibategurira kuri ivyo bikorwa bazoba bariko barakurikirana ariko tuzobaha n'umwanya wo kwiga ku mugoroba urumva ntawe tuzotesha ishuri turifuza yuko vyose bigenda bibangabangana nuko ari wo mwanya uzoba wabonetse yego mwavuze kandi inyigisho zo gukunda igihugu muzobaha izo nyigisho ni igikorwa tuzi ko cari carahariwe ubushikiranganje mu by'ubujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu ni nabwo muri ko murakorana mu kino gikorwa canke ko ni bamwe muri mwebwe bazihawe bazeza bakaziha ubwo gwaruka kuko iyo wigisha mwababana mu myaka birafata gusoma turafise bamwe muri bo no muvuga kuko yaraduteye iteka aratwemerera porte parole yarasanzwe abikurikirana muri kiye niwe azotanga izo nyigisho turafise umukamakare ujya kwa Miganda nawe nyene arafise ivyo bintu arabizi cyane ntitwigeze turondera abantu novuga ngo babimenye uno munsi twagiye kurondera babandi bakera tuzotumbera ba patiri ntabona tuzotumbera babandi nyene tuzi ko bafise ubumenyi turafise professeur bukuru Denis muri kaminuza y'u Burundi nukuvuga ngo nabantu muhinga cyane muri ivyo bintu twifuza ko batanga ubwo bumenyi bafise babusigira bo nabo baze baburage abana babo urumva tuba twagerageje twarabonye mu gihugu kimwe navuze cyo muri Afrika kuko nticantumye ngo meze mvuga ivyaco bariko baratunganya ihiganwa nk'iri Miss hanyuma ugiye kwambikwa urugori wabaye wa mbere bamuhaye ingendeshwa imodoka idakeneye imbere igitoro hariho gishobora kuba kinahari gusumba iwacu mugabo inwa nuvuga umuyaga nkuba bacomeka ikeneye shaje gusa umuyaga nkuba tuvuge iwacu namwe muzobahiki muzoheza mubaronsa iyo modoka novuga rechargeable umuyaga nkuba atari gitoro kuko tuzi ko kimaze imisi imbere mengo ntikigwiriye rwose nkuko twabyifuza yego twarabishikirije twaravuze ko uzotogwa azoronka iyo ngendeshwa ikoreshwa n'umuyaga nkuba kandi tukamuhana anamapano solaire mu Kirundi biraza kongora gato nuvuga bijye bifasha kugira ngo byakire umushwara w'izuba yego byongere binawushiremo muri iyo modoka aho ni kugira ngo nimba kiba kubavyeyi canka asanzwe afise ingene yitunganije ntibizoje kuremera ingene yahora akoresha umuyaga nkuba mu bihe bisanzwe aho kandi ni mu ntumbero yuko ikibazo c'ibitoro by'ukuri kibagejeje kurengana hanyuma
iyo modoka ingene ikoze ibifise ico no kwita garanti y'imyaka 25 ku bintu bimwe bimwe biyigize nukuvuga ni amuvuga uti ni gute nofasha uyu mwigeme wo murundi kazi ngo ntihagire ikintu na kimwe kizomubera intambamye ntazoreke gushika iyo yategezwa kuja ngo igitoro canke ngo yabuze imodoka imushikana tumuye imodoka ikomeye ishobora kumushikanaho kandi ikoresha umuyaga nkuba izuba ry'u Burundi murarizi nibaza ngo tuzoba twagerageje ahasigaye azoriyo ubwo bizoboshoka aho ayo ahantu ashobora kuyicomeka mu Burundi hariho ushobora kugenduka imodoka nyene ikakwega umuyaga nkuba bigakunda yego ni washaka ni prise isanzwe kuko na charge yayo ni nk'iyi telefone urumva nta buhinga burenze burimwo kuko biramaze gukorwa kandi henshi hatandukanye urumva ni wacu byoshoboka ari naho usanga ari nawo muryango uko nabandi bayiboneraho yego ubu munsi rero abariko baragerageza kuza kwiyandikisha ko byaratanguye kugerageza ya 20 ku kwezi nyine turimwo nukuvuga ko mbere indwi irarangiye batanga kwiyandikisha abataraza muvuga muti muriko muracegwa imodoka itamwe igitoro ntibacike nakini tubabwira ingo tujane nukuri nimuze tujane hariho akaryo hariho ubushobozi nimuze dukore dushigikira abandi kandi namwe tubashigikire duteze imbere igihugu twiteze imbere natwe mbega muri make ugiye kuraba twige turegeza turangiza kino kiyago ikintu mubona muvuga muti kiriko kiratubera intambamye muri kino gikorwa cacu cyo bikihe kugira ngo iyo ntambamye have hasabiki nibaza ngo bihagaze hanini ku gushaka ku muntu turavye ibihari mu gwaruka rw'u Burundi no munsi hari abantu bakunda inzira zoroshe muri abo bakunda inzira zoroshe harimo nabigeme b'abarundi kazi nukuri jewe ndasaba ko umwe wese yoshiramwe inguvu muri kazoza kiwe akakiyumvira kare haro no gushikana uno musatari yumvira icazobejo n'umugambi ivyo rero biri mu bintu biducereza gushaka kuri ryaterambere rirama twifuza ku gihugu cacu umuntu wese umwana wese umwigeme wese yarakwigiye kugira umugambi akavuga ati je ndabona ko ndavye ibibazo bihanze ikibano canje ndabona nzobinyisha kuri iki niki ugacu wandika uwo mugambi ukawushira mu ngiro kugira ngo ushobore gutabara aho ubaye uhateze imbere witeze imbere umuryango wawe wogororokegwe hama n'igihugu gitera imbere numva umenga rero akamuni ni muhaguruke nimuze tujane twe twaratanguye turiko turagwana turiko turahangana n'ibibazo bihanze Burundi dushaka ko butera imbere dushaka ko bumenyekana dushaka ko bugira izina mu makungu nimuze tujane kuko nta nubundi buhinga ni twebwe nyene nibwo twe Burundi bwejo yego Umupfasoni Hosaline Kamariza arongo ishiramwe ingo ari naryo riko ratunganya ihiganwa Miss Burundi 2025 abarundi bati inkono zo kwitwaza mu busaza uyica ukiri muto none arangije atera kamo ugwarukana cyane abigema ati ingo tujana mu iterambere ingo mwerekana imigambi ariyo izo bashikana imbere ariyo nayo izo bateza imbere kumbure mu kurangiza mutumirira iki abariko baratwumviriza baba musanga igikorwa baba bariko baragishigikira ikana abavyeyi bazobaha abana babo mbere bakanabaha nazampusha twumvise ko ziri mu bisabwa ego ugwaruka ndarutumirire kwiyandikisha ari benshi kandi ko tuzobafasha gushika guco bifuza mu migambi yabo turaherekejwe turi kumwe n'abantu batandukanye kandi babe bashizemo ivyizigiro vyinshi twizera ko atawe tuzotetereza tuzobikora neza abo turi kumwe mu bikorwa murabona ko twaragize n'amasezerano n'abakurikirana ibijanye n'ubutungane dushaka gutunganiriza bose dushaka kwitwara neza dushaka ko ubuhinga n'ubumenyi buri mu gwaruka rw'u Burundi buja habona kuko nibwo gwerekana Burundi ejo ngene buzoba bumeze ivyo rero turashaka kubishira habona ivyo navyo ntituzobizishoboza turi muri ingo gusa canke abateguye higanwa turinda kuba turi kumwe n'ugwaruka gose muzobona abanyamideli muzobona abahinga batandukanye mu byo gufotora mu by'amavideo n'ibindi bitandukanye bari muri ubu rugwaruka rw'u Burundi nyene bazoja habona babiyereke babereke ico bashoboye mubashiremo ingufu zanyu zose kugira ngo tubaherekeze abavyeyi nshaka kubatumira ndababwira nti akana kajyo keza iyo umuntu avuze ati ndahagaritse byose nje gushigikira umwana wawe umwana atazi umwana bazahuriye mu higanwa nukuri nta muntu yo kwitesha ayo mahirwe kuko ntibiboneka kenshi nibaze rero nibaturungikira abo bana kandi amanimero yacu arahabona hariho bamwe muri twebwe zimanitse ku mapankarte nukuvuga ngo isaha ariyo yose wumva ufise akakubakiye uhamagara uti mbega bimeze gute hari ico ubona ushobora kutwunganira uzutwunganire mugabo dushigikire urugwaruka rutera imbere ruteza imbere igihugu
murakoze cyane ni no kuri aho kamo duca turangiriza ko kino kiganiro cacu cari kiganiro dukunda Burundi kuri radio Irebe FM. Mwakoze mwese mwagiteze yompe twikanye ko tweko turayaga kuvyerekeye ihiganwa Miss Burundi ritunganywa n'ishira hamwe ingomwa byumvise umutumire yari urirongoye umufasoni Hosaline Kamariza. Mwakoze cyane kwitabisango rya kino kiyago twizera ko no hanyuma umunsi tuzobakenera kugira ngo muze gutanga umuco ku bindi biri zoba bigezweho muzotwitaba. Yego cyane murakoze kutwakira. Murakoze cyane shimire abari ko baramfasha kugira ikiganiro kigende neza. Didier nahaze ko aramfasha ku buhinga bw'ivyuma ariko kandi ku buhinga bw'amasanamu Cedric niyo mukiza CK na Blaise tuyisabe Blizo. Bakoze cyane kugira ngo ibikenewe byose bishoboke kugira ngo ikiganiro giheze kigende neza. Nitwa Emile Richard niyo nkune ko ndagishikiriza nabifurize kuroranirwaho muri hose mubana mu kugirana ibiganiro bya radio Irebe FM. Tuzusubire umunsi nk'uyu nk'aya mango nyene n'agahindukira.